Kwa Gatore Landry Nandi nkaba arije ndongoye Daudi Company dukora amameuble yo mu nzu, amadirisha, imiryango. Nabitanguye muri 2015 mejeje ishure, niho natangura gukorera abandi, niho naza ndakorera abandi hanyuma nkaza ndagura ibikoresho by'iwanje. Nkitangura n'abantu bamfashe mu mugongo, ariko aho umugambi wa leta aho izaniye paeje naragerageje ndandika mu bandi, ndandika umugambi wanje ndawutunganya hanyuma ndawujana ndawudepoza. Ego niho nagirirwa amahirwe ndatorwa, umugambi wanje barawushima hanyuma baramfinansa. Ubu ndiko nkora kuri musi ya financement ya paeje. Ego paeje nayituye ntanguye kunanirwa no kwakira amakomande manini, kuko haragera igihe umutahe wanje uhera bivanye n'amakomande manini nakiriye. Ndavuga ati ngaha anye rero ndumwe sinobivamwe, reka ndondere abashobora kunshigikira. Paeje kiranshigikira, ndagura amamashini. Ubu amamashini sindainstall, ndiko ndasaba compteur triphase kugira ngo izoshobore kuyatsa, kuko n'amamashini manini. Ubwa mbere narashobora kwakira amakomande ugasanga nko kwezi ndije nk'imiliyoni 5, 4.5, 5.5. Aho naba nakoze muga ubunye nko kwezi ndashobora kwinjiza miliyoni 10, miliyoni 12. Ge paeje itaramfata mu mugongo nari mfise abakozi bakeya, twara abakozi 12, ariko ubunye tugeze ku bakozi 20.